Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi, kuri micro ai Washington DC muzindukanye na Diane Ninahazwe. Ikaze rero mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muti twabagiteguriye iki nkuko vyama imisi yose ya Mungu turahera ko yagezeho mu karere k'ibiyaga bigari, asekurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo. Inyuma y'ico kiganiro ca twashikiriza dusangira ijambo. Ikaze nshuti bakunzi bacu, amakuru katuyahere Dar es Salaam muri Tanzania. Haraye habereye inama y'abakuru b'ibihugu biri mu ishami ry'ibihugu vyo muri Afrika mu seruko EAC n'ivyo mu muryango wa Afrika y'Amajepfo SADC. Ni inama yari igamije gukemura ibibazo by'intambara n'umutekano wa Kongo. Ivyafundikiwe n'abayitabiriye tubibaze umenyesha makuru wacu Temitsokle Mutijima. Iyi nama yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara zugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahurije hamwe abakuru b'ibihugu 9 n'intumwa zihagarariye abandi ba perezida 4 bo batashoboye kuyitabira. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yitabiriye inama imbona nkubone i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Joao Lourenço, perezida wa Angola akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda, nawe ntiyari muri iyi nama. Yaserukiwe na ambasaderi Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye, yarahagarariwe na minisitiri w'intebe Lieutenant General Ndirakobuca Gervais. Nkuko bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama, aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba agahenge no guhagarika imirwano bwangu. Abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Inama yabo yasabye kandi ko abagaba b'ingabo z'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi 5 bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekiniki yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano. Mu bindi aba bagaba b'ingabo bagomba gutangaho umurongo harimo ibirebana n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biwukikije. Hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa Goma cyo kimwe n'ifungurwa ryihutirwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi isubukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo, yaba iza gisivili n'iza gisirikare, harimo n'umutwe wa M23. Ibyo biganiro iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi. Inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi yahamagariye kandi ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, kuvana ingabo zarwo muri Kongo nk'uko yemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda. Inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Kongo ry'ingabo z'amahanga zitatumiweyo kandi bugashyirwa mu ngiro. Aba bakuru b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guharanira ubwigenge, ubusugire n'ubutavogerwa cyo kimwe n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere byayo. Iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi n'ibya Rwanda no kubyongerera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata intera. M23 nyuma yo kwigarurira Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ubirototera Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'epfo. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa, imirwano irimo gusatira Bukavu igahagarara. Intambara ya M23 kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi bo muri iyi miryango yombi. Byose bishingiye ku birego bishinja u Rwanda gushyigikiriza inyeshyamba, ruziha intwaro n'ibindi bikoresho cyo kimwe no kohereza abasirikare barwo kujya kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana, nubwo raporo z'imiryango mpuzamahanga zidasiba kurutunga agatoki kugira ukuboko gukomeye muri izi ntambara zo mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Kongo. Hagati aho tukivuga ku vya Kongo, Uburundi weruka kurungika abandi basirikare babwo muri ico gihugu. Umwe mu bategetsi mu gisirikare c'u Burundi yahaye no makuru bagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP avuga ko ibataillon y'abasirikare Uburundi bwarungitse yashitse mu buseruko bwa Kongo kwa kane w'ino
ino ndwi. Uwo mutegetsi mu vya gisirikare n'abandi bategetsi babiri mu vy'umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko ibatayo Burundi bwarungitse igize ya 16. Abahaye amakuru AFP n'abagenzi bacu bakorera igisata c'igifaransa ngaha kw'ijwi rya Amerika birinze kuvuga yamara igitigiri c'abasirikare bashasha Uburundi bwarungitse muri Kongo gufasha abasirikare ba leta y'ico gihugu mu ntambara barimwe n'umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. AFP ivuga ko Uburundi bwari busanzwe bufise muri Kongo ingabo zigera ku 10,000. Mu misi yahera umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu Kirundi yameremeye ko Uburundi bufise ingabo muri Kongo, ariko nawe nyene yarase gutomora ibitigiri vy'abariyo. Yavuze ko bahagaze neza. AFP ibandanya kuvuga ko Uburundi burungitse izindi ngabo muri Kongo mu gihugu habwuka abarwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bashobora kugaba ibitero no kwigarurira ibice bitandukanye vya Kivu y'Epfo. Mu ndwi iheze bigaruriye Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Ijwi rya Amerika twandanize ku kiganiro ejo. Leta y'u Rwanda yabandanije guhakana uruhara rwayo mu ntambara hagati y'umugwi M23 na leta ya Kongo. Yamara nk'uko ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Guardian kibitangaza, hari amakuru afatiye ku bimenyetso yuzuzanya yuko hari abasirikare barwo benshi bapfiriye mu ngwano ibera mu buseruko bwa Kongo. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko abasirikare b'u Rwanda babarirwa mu magana bishwe bari mu bikorwa by'ibanga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, binyuranye n'ibyatangajwe kenshi na leta y'u Rwanda ko abasirikare bayo batagira uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Amakuru aturuka mu nzego zinyuranye z'ubutasi za gisirikare no mu rwego rwa diplomasi avuga ko umubare munini w'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda bapfuye bagwa mu bikorwa byo gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwo muri Kongo. Amashusho y'ibyuma bya satelite yafashwe mu irimbi ry'i Kanombe kuva mu kwezi kwa munani 2021 mbere y'uko intambara ya M23 itangira, n'indi yafashwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 kugeza ku 27 z'ukwezi kwa mbere gushize, mbere y'uko umutwe wa M23 ufata umujyi wa Goma, agaragaza ubwiyongere bw'umubare w'imva zacukuwe zishyingurwamo abagwa ku rugamba. Ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko hari ahantu habiri by'umwihariko hagaragaza ko kuva intambara yatangira imva zabaye nyinshi. Hamwe ni mu gice cy'amajyaruguru y'iryo rimbi ahagaragaye imva 100 nshya, umubare wikubye kabiri uko byari bimeze mbere, naho ku gice cy'amajyepfo hari imva nshya zigera kuri 500 nk'uko icyo kinyamakuru kibivuga. Birashoboka ko umubare munini w'izi mva waba waracukuwe mu mpera z'umwaka ushize. Emmanuel Ngabo, umunyarwanda wa mu Bufaransa uyobora umuryango witwa Urunana Nyarwanda, avuga ko yabonye ibimenyetso byinshi by'ababyeyi bababaye kubera umubare munini w'abana b'abanyarwanda bapfuye. Abo mwirimbi bashyinguramo abagwa ku rugamba bavuga ko hagaragara imirongo miremire y'abantu mu miryango ibitegereje gushyingura abayo, ariko ngo bemererwa gusa iminota 30. Ikindi ikinyamakuru The Guardian kivuga ni uko hari imibiri myinshi igomba kubanza gusuzumwa. Uyu Ngabo akomeza avuga ko hari amakuru afite yuko abasirikare badafite amapeti cyangwa bafite amapeti yo hasi bashyingurwa muri Kongo aho baguye, naho abafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru bagasubizwa mu Rwanda akaba ariho bashyingurwa. Ikinyamakuru The Guardian kivuga ko uyu Ngabo uvugwa muri iyi nkuru atakoresheje izina rye nyakuri. Agira ati amasanduku ahora afunze, ahanini bigaterwa n'uko umusirikare urimo aba yarapfuye akomeretse cyane cyangwa agaragara nk'uwahiye ku buryo bikomeye kumenya uwo ari we, cyangwa bigaterwa n'uko nta muntu uri muri iyo sanduku. Ikinyamakuru The Guardian gikomeza kivuga ko abayobozi babiri bo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'iperereza bazi neza iby'igisirikare cy'u Rwanda bavuga ko ingabo z'u Rwanda zaguye muri Kongo zishobora kuba zibarwa mu bihumbi, ariko bigoye kwemeza neza umubare nyawo. The Guardian ikomeza ivuga ko umunyarwanda w'inararibonye uba mu gihugu cyo hanze avuga ko abandi basirikare b'u Rwanda benshi bapfiriye muri Kongo bagiye bashyingurwa mu mva rusange. Avuga ko byari bigoye kwambutsa imirambo yabo ku mupaka izanwa mu Rwanda. Aba bakomeza bavuga ko imiryango y'abasirikare yagiye ihabwa amasanduku arimo ubusa. Bavuga kandi ko ibitaro bya gisirikare byo mu Rwanda byuzuye kugeza aho hubatswe n'ikindi gice cyo kwita ku nkomere mu gice cy'uburuhukiro cyo cyaruzuye. U Rwanda kugeza ubu ntabwo rwemera ko rufite ingabo muri Kongo, kandi ntirunemera uruhare rwarwo mu gushyigikira umutwe wa M23. Icyo kora impuguke z'umuryango w'abibumbye
zo zivuga ko u Rwanda rufite ububasha ku mutwe wa M23 uherutse kwigarurira igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo, igice gifite ubuso bungana hafi na 1/2 cy'u Rwanda. Kuri wa gatandatu hateganijwe inama y'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateganijwe guhurira i Dar es Salaam muri Tanzania. Ikinyamakuru The Guardian cyandikirwa mu Bwongereza kandi cyavuze ko umubare w'abasirikare b'u Rwanda bapfiriye muri Kongo ushobora kuzatuma u Rwanda rushyirwaho igitutu muri iyi nama kugira ngo ruvuge ukuri ku ruhare rwarwo mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. The Guardian kivuga ko cyegereye imwe mu miryango y'Abanyarwanda bapfushije abana babo muri Kongo ariko bakanga kugira icyo bavuga. Cyakora umunyarwanda uri mu buhungiro ku mugabane w'Uburayi yavuze ko mu cyumweru gishize yaganira n'imiryango ibiri yaburiye abana bayo muri iyi ntambara. Iyi miryango yatangaje ko imihango yo kubashyingura yakorwaga ku buryo bwihuse cyane ugereranyije n'uko bisanzwe. Imiryango yabwirwaga ko inshuti z'umuryango zidashobora kubona uwapfuye nk'uko bisanzwe mu muco. Bongeyeho ko imiryango itigeze ibwirwa uko abana babo bapfuye, babwirwa gusa ko byabereye ku rugamba. Kuri iyo nkuru ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga ntiyitaba telefoni isanzwe. Yagerageje kandi kuvugana na bamwe mu batumenyesheje ko aba bari mu gisirikare baba baraguye ku rugamba nabo banga kugira icyo batangaza. Baravuga ko baramutse bagize icyo bavuga umutekano wabo wahungabana. Igihe bazabonekera bakagira icyo bavuga kuri iyi nkuru twakibatangariza. Leta zunze ubumwe za Amerika yagabishije ko ishobora gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'inama igenewe gutorera inyishu intambara itera ikomera kurushiriza mu buseruko bwa Kongo, nk'uko urwandiko rw'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika rubivuga. Urwandiko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwarungikiye Kenya kuri uyu wa gatanu rutangaza ko kugira umutekano urangwe mu karere bizosaba ko igisirikare cy'u Rwanda gikura inteko n'ibigwanisho bikomeye vyarwo muri Kongo. Kenya nico gihugu kiyoboye muri iki gihe ishyirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afurika mu buseruko EAC. Ubwo rwandiko rutangaza ko mu gihe Amerika iriko isaba impande zombi zihanganye guhagarika imishamirano, izo kwiyumvira ibihano ku mpande zitazokubahiriza ibisabwa harimwo abategetsi b'igisirikare n'aba leta mu bihugu bihanganye vyombi. Kongo n'u Rwanda biragirizanya uruhagarara rurangwa mu buseruko bwa Kongo, aho abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko. Muri iki gihe ariko bafata ibindi bice mu buseruko bw'igihugu. Inama ikomeye y'abategetsi b'ibihugu vyo muri Afurika mu buseruko na Afurika mu manuko yatanguye kuri uyu wa gatanu mu gihugu ca Tanzania. Bitezwe ko Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame bayitaba. Perezida Kagame yagirizwa na leta ya Kongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ibindi bihugu bikorana vyo mu burengero bw'isi kwaho ibigwanisho kandi ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. U Rwanda rwagumye ruhakana ivyo birego. Mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye, ubushikiranganji bujejwe ikigega muri Amerika bwarafata ibihano Alliance Fleuve Congo, runani rw'abagwanya ubutegetsi rurimwo umugwi M23, inyuma y'uko bafashe Goma, igisagara kinini kurusha ibindi mu buseruko bwa Kongo. Mu ndwi irangiye, abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ku munsi wa gatatu w'indwi barigaruriye ikindi gisagara gicukurirwamwo ubutare. Ni mu gihe bariko batera baja ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu manuko Bukavu, mu birenga ku gahengwe bari batangaje ku ruhande rwabo. Ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe gukurikirana ibikorwa vyo gutabara ku munsi wa gatatu vyamenyesheje ko abantu n'imiburiburi 2,800 bapfuye mu ngwano iherutse kubera mu gisagara ca Goma. Muri ico gihe umutegetsi mukuru w'ishirahamwe ONU ajejwe agateka ka muntu Volker Turk kuri uyu wa gatanu yabwiye abari mu nama yihuta y'akanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu ko yiteze ko amabi afatiye ku gitsina yiyongera mu karere, harimo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Tukivuga ku kibazo c'umutekano mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres yateye akamo kadasanzwe kuko amahoro agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe ingwano itera yiyongera mu buseruko bw'ico gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamo kadasanzwe kuko amahoro agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe ingwano itera yiyongera mu buseruko bw'igihugu. Antonio Guterres yagabishije ko ibintu bimeze nabi cyane mu gisagara ca Goma, ni mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bishwe, abandi ibihumbi amajana n'amajana bavuye mu vyabo bivuye ku ruhagarara rubandanya kurangwa mu buseruko bwa Kongo. Mu vyo yatangaje imbere y'inama zikomeye z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika na EAC, ishirahamwe ryerekeye iterambere ry'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu manuko SADC, n'urwego rw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano,
Guterres yasabye ko ingwano ihagarara bidatevye. Yavuze ko atanyishu ya gisirikare ihari ku ngwano muri Kongo. Naho abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 batangaje agahengwe, leta ya Kongo yaravyiyamirije mu kuvuga ko ari amayeri. Yavuze ko ingwano ibandanya mu bindi bice. Guterres yariyamirije ihonyangwa ry'agateka ka muntu, harimwo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu, kwinjiza abantu ku nguvu mu gisirikare no kugeramira utwigoro two gutabara abanyagihugu. Antonio Guterres azoja i Addis Abeba mu ndwiza mu nama y'urwego rw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rujejwe amahoro n'umutekano. Ibiganiro bizoshimikira ku vyerekeye kugarukana umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Tubandanye tuvuga kuri Kongo. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS kuri uyu wa gatanu ryaragabishije ko intambara yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereje ivyago vyo kwandura indwara nka kolera, malaria, igituntu na virusi y'ibihara vy'inkende. Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru. Ibi yabivugiye mu nama yihutirwa y'akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bwa muntu yasabwe na Kongo ngo hakorwe iperereza ku ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu yamaganira ku mutwe wa mama 23 bivugwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rubihakana. Aba barwanyi bafashe umujyi wa Goma kandi bigaruriye n'uturere twinshi. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Turk yabwiye abari bari mu cyumba cy'inama barimo abadiplomate n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi ati: nihatagira igikorwa ibibi bishobora kuba bitaraza bizagera ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abo hakurya y'imipaka y'igihugu. Ati abo bose bavuga ari kijyana bagomba kugira icyo bakora vuba na bwangu bagahagarika ibi bintu biteye agahinda. Turk yavuze ko yakuwe umutima n'amakuru yagiye ahagaragara muri raporo ku gufatwa ku ngufu, gusambanywa n'uduco tw'amabandi no gusambanywa bucakara. Uyu muyobozi yavuze ko ibi bishobora kuzarushaho gufata intera ibintu n'ibigumu uko biri ubu. Intumwa y'u Rwanda yahakanye ibivugwa ko ari rwo nyirabayazana, avuga ko rufite ibimenyetso by'igitero gikomeye umuturanyi warwo Kongo yashakaga kugaba. Ibihugu byinshi byari muri iyo nama byamaganye ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Kongo, harimo n'ibihugu byinshi bya Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze icyifuzo gisaba ONU gushyiraho itsinda ryo gushakisha ukuri nyako rikazatanga raporo yavuye ku bushakashatsi ku ihohotera rikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo bitarenze ukwezi kwa 9 2025. Muracari kumwe na radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ihuza intumwa z'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika yashe n'iz'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziteraniye i Dar es Salaam muri Tanzania kugira ngo zugurane inama ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga barategura inama y'abakuru b'ibihugu by'iyo miryango yombi izaba kuri uyu wa gatandatu. Umuvugizi wa Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko Perezida Tshisekedi azitabira iyo nama, ariko ntiyavuga niba azajya muri Tanzania cyangwa se niba azayikurikira hakoreshejwe ikoranabuhanga. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ayitegerejwemo kimwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Urukiko rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa uyoboye urugaga rw'abarwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu Alliance Fleuve Congo. Fidel Nyongabo. Ubutungane bw'igisirikare cya Kongo bwagiriza Corneille Nangaa ko atahagaritse ubugizi bwa nabi burimwo kuboreza igufa abantu, kandi ivyo vyose vyakozwe arorera. Umutahe watewe kw'igikumu n'umucamanza Colonel Mbuta Muntu Parfait usaba ko Nangaa ahagarikwa bidatevye akarungikwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa yahoze ayoboye urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe gutunganya amatora muri Kongo. Muri iki gihe ayoboye umugwi AFC, akaba akorana n'umugwi ugwanya ubutegetsi M23. Abagwanyi b'umugwi M23 baherutse kwigarurira igisagara ca Goma. Abategetsi ba leta ya Kongo bagiriza Nangaa ihonyangwa ry'agateka ka muntu, harimwo kuboreza igufa umuyobozi w'ishure mu gihe c'ingwano hagati y'igisirikare ca leta n'umugwi M23. Ingingo ya leta ya Kongo yo gusohora umutahe wo guhagarika Corneille Nangaa yerekana utwigoro tw'ico gihugu two gukubita intahe mu gahanga abafise uruhara rukomeye mu ntambara imaze igihe kirekire muri ico gihugu. Ndaco Corneille Nangaa canke abamuserukira bari bwishure ku vyerekeye umutahe wo kumuhagarika.
urakoze Fidele Niyongabo, umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kugoboka abari mu kaga Joyce Musuya yasabye ko hashyirwaho uburyo bwo guha umutekano uturere dukeneye ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, cyane cyane abasivile bakarindwa, amategeko mpuzamahanga kubahirizwa, cyane cyane iyo hari aho ahonyowe hakurikijwe igitsina. Mu kiganiro Joyce Musuya yahaye ijwi ry'Amerika mu rurimi rw'igiswahili yifuje ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa kugira ngo kinyuzweho imfashanyo ikenewe cyane. Yasabye kandi abaterankunga kongera amafaranga akenewe gukoreshwa mu butabazi. Yashimangiye ko umuryango w'abibumbye uzakomeza gutabara bari mu kaga, ari nako ufasha mu gushaka igisubizo gihuriweho n'abayobozi bo mu karere hamwe n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo haboneke amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutwe wa M23 washyizeho ubuyobozi bushya buzayobora ibice uyu mutwe umaze kwigarurira mu ntara ya Kivu ya ruguru. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani Bakomera. Aha turi ni kuri Stade de l'Unité iherereye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bwa M23 bwakoreye ibirori byo kwerekana ku mugaragaro abayobozi bashya bazayobora ibice AFC M23 yamaze kwigarurira. Umubare munini w'abaturage bari bitabiriye iki gikorwa, cyane ko byari byatangajwe ko nta kazi gakorwa mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi. Ahagana saa 4 n'igice nibwo umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 bwana Corneille Nangaa Yebulo yageze kuri stade ari kumwe n'abayobozi batandukanye ba M23. Hari icyo yasabye cy'ibanze. Dukeneye kubaho mu bumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tugomba gushyira hamwe tukubaka igisirikare cyiza gifite discipline, kandi ibyo byose tugomba kubigeraho vuba na bwangu dufatanyije namwe abaturage. Mu bayobozi bashya batangajwe harimo uzayobora intara ya Kivu ya ruguru bwana Bahati Musanga Joseph, uzwi nka Erasto Bahati, usanzwe ari umujyanama wihariye wa General Sultani Makenga uyobora igisirikare cy'umutwe wa M23. Uyu yungirijwe n'abandi babiri barimo Willy Manzi Ngarambe wari usanzwe ari umuyobozi wa diaspora ya AFC M23. Uyu akaba ari umuyobozi w'intara wungirije ushinzwe politiki, imiyoborere n'ubutabera. Undi ni Amani Bahati Shadrack, umuyobozi wungirije ushinzwe icungamutungo n'ibikorwa by'amajyambere. Uretse abo hashyizweho kandi n'abayobozi b'umujyi wa Goma barimo umuyobozi w'umujyi, abayobozi ba komine ebyiri arizo Karisimbi na Goma. Muri ibi birori hashyizweho kandi n'abayobozi ba teritwari za Masisi, Nyiragongo ndetse na komine ya Kirumba, agace ko muri teritwari ya Lubero ubu kigaruriwe na M23. Bwana Corneille Nangaa yatangaje ko kuva mu ntangiriro z'icyumweru gitaha inzego za leta uko zakabaye zigomba gutangira akazi. Amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza nabyo bigomba gutangira vuba na bwangu mu cyumweru gitaha nk'uko byemejwe n'uyu muyobozi. Nyuma y'uko aba bayobozi bashya berekanywe imbere y'abaturage, bahise berekeza ku byicaro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru, aho buri wese yeretswe ibiro bye. Aha ni ahari hasanzwe habarizwa ibiro bya guverineri wa Kivu ya ruguru. Twabonye umwanya wo kuvugana n'abaturage bari bitabiriye ibirori, batubwira ibyo biteze. Tunapenda amani ya kwanza, naingilia watu sana na kubaka bya vile. Icyo dukeneye ubu kurusha ibindi ni amahoro arambye. Abagore twafashwe ku ngufu, abandi bahura n'ibikorwa bibi bitandukanye. Ibyo ntidushaka kongera kubibona. Icyo dusaba abayobozi bashya ni uko batugarurira umutekano. Kuba M23 ishyizeho abayobozi bashya ni igikorwa cyiza cyane. Njyewe ngiteye inkunga, ariko badushakira umutekano urambye. Kwizera neza ko bazi ibi twanyuzemo kugeza ubwo bageze aha ngaha. Ubu buyobozi bushya bushyizweho nyuma y'iminsi mike gusa umukuru w'igihugu wa Kongo nawe ashyizeho umuyobozi w'intara wa gisirikare General Somo Kakule. Ni mu birori byabereye mu mujyi wa Beni nyuma y'uko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma, ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. yacu VOA, aho uza kuhasanga
mu Rwanda umutangabuhamya Boniface Nzabandora ushinja abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi gushaka guhirika ubutegetsi bw'icyo gihugu kuri uyu wa kane yahaswe ibibazo n'impande ziburana mu rukiko rukuru. Yabwiye urukiko ko yafashe amajwi bagenzi be batabizi mu mahugurwa bakoze akayashyikiriza ubugenzacyaha. Kigali, Eric Bagirubusa. Buri munyarwanda wese ukunda igihugu yagombye kuba afite ubutumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Bwa mbere nashatse no kubivamo, umutima urambwira uti bigumemo wasanga harimo ibyaha. Ayo namwe mu magambo umutangabuhamya w'ubushinjacyaha Boniface Nzabandora yabwiye urukiko rukuru nk'imwe mu mpamvu zamuteye gufata amajwi bagenzi be batabizi bahuriraga mu ishyaka Dalpha Umurinzi akajya kuyabaregesha. Nzabandora yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye ishati ya karokaro mu ibara rya pink, yayitebeje mu ikoboyi y'umukara n'inkweto z'umukara. Urukiko rwasabye Nzabandora kubanza kuraranganya amaso mu baregwa, avuga ko bamwe muri babazi abandi atabazi. Yavuze ko bamwe bahuzwaga n'ishyaka FDI inkingi ryaje guhinduka Dalpha Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire. Uyu yabaye intandaro y'impaka hagati y'abunganira abaregwa n'ubushinjacyaha. Gatera Gashabana yasabaga ko atafatwa nk'umutangabuhamya kuko Nzabandora yiyemereye ko yabanye na bamwe mu baregwa mu ishyaka kandi ko yari umuyobozi. Gashabana yamusabiraga kuba umutangamakuru. Gashabana avuga ko mu bugenzacyaha Nzabandora yemeje ko yari yungirije Ingabire Victoire mu buyobozi bw'ishyaka. Urukiko rwavuze ko ntaho Ingabire aregwa mu rubanza yewe n'ishyaka rye. Bwisunze itegeko ry'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nta miziro busanga afite. Bwikomye Gashabana gushaka gutinza urubanza ku bushake. Urukiko rwanzuye ko ibyavuzwe na Gashabana yabivugiye mu gihe kitari cyo. Rwavuze ko iby'amasano ashingiye ku mitegekere y'ishyaka Nzabandora yagirana na bamwe mu baregwa bitambuza kumutangabuhamya. Nzabandora baba baregwa abunganizi babo mu mategeko n'ubushinjacyaha bireba bamusimburanaho bamuhata ibibazo by'umusubirizo. Yavuze ko mu bihumbi 2019 yabaga mu rugo kwa Ingabire ashinzwe kwakira abarugana ariko atabasha kumvikana n'abavuga ururimi rw'icyongereza. Yavuze ko yasabye nyirabuja kumwishyurira amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza ariko kugira batandukanye atari yagahuguwe. Yavuze ko yamenye amahugurwa bagenzi be baregwa ayabwiwe na Sylvain Simomana. Avuga ko yamusabye amazina y'amahimbano yagombaga gukoresha mu mahugurwa, anamubwira ko yashaka umunyamategeko wazamwunganira igihe baramuka bafunzwe bimutera amakenga. Asubiza ku mpamvu yamuteye gutanga amajwi y'ibyavugiwe muri ayo mahugurwa, Nzabandora yavuze ko yasanze ari amahugurwa ku mayeri yo guhirika ubutegetsi. Yavuze ko buri tsinda ryahugurwa ukwaryo, nyuma hakazarebwa igihangayikishije abanyarwanda muri rusange. Mu magambo ye Nzabandora yavuze ko bari bafite gahunda yo guhagurukira rimwe bagahirika ubutegetsi bitaga ubw'igitugu bwa Perezida Paul Kagame ndetse n'agatsiko ke ka FPR Inkotanyi. Urukiko rwamubajije ku bindi byamuteye impungenge muri ayo mahugurwa. Yasubije ko ishyaka Dalpha Umurinzi rya Victoire Ingabire ryarimo kuvangura abaturage no guhungabanya ihame rya demokarasi. Yaba Gashabana n'abo yunganira biko mu mutangabuhamya ko yivuguruza. Mu bugenzacyaha yemeje ko yari yungirije Ingabire Victoire mu ishyaka, none mu rukiko yabigaramye avuga ko yari yungirijwe na Justin Bahunga wo muri FDI inkingi. Yavuze ko icyamuteye gukomeza ayo mahugurwa yaragambiriye gukomeza kwegeranya ibimenyetso bigize ibyaha. Gashabana yabajije uwari yahaye Nzabandora ubwo butumwa bwo kwegeranya ibyo bimenyetso. Yamusubije ko buri munyarwanda wese ukunda igihugu yakagombye kuba afite ubwo butumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Umwe mu baregwa yabajije Nzabandora impamvu mu majwi yatanze ntaho yumvikana kandi ari we watanze igitekerezo yo kunyura ku bazunguzayi bafatwaga nk'umwanda bakabakangurira kwangaga gahunda za leta. Yavuze ko atari ihame ko buri wese witabiriye amahugurwa atanga igitekerezo, ahakana ko ntacyo yatanze na cyane ko atahamanyaga n'ibyakorwaga. Bamwe mu baregwa bakavuga ko ubuhamya bwa Nzabandora ubushinjacyaha bwagize uruhare rwo kumuyobora uko abutanga. Umucamanza akibutsa ko mu rukiko nta ntambara ahubwo hakora ibimenyetso. Nzabandora avuga ko ibyo bari bigiye mu mahugurwa bagombaga gutangira kubishyira mu bikorwa ku munsi wa Ingabire Day. Gashabana yabajije icyizere Nzabandora yari afite cyamuteraga kumva ko amajwi yafataga bagenzi be batabizi azakirwa nabo yayashyiriye. Yasubije ko icyizere yari agifite rwose, ati n'ikimenyimenyi byarakiriwe. Bivugwa yuko icyatumye Nzabandora ava kwa Madame Ingabire ari uko inzego z'umutekano zamusabye kujya gutanga amakuru y'ibibera kwa Ingabire. Ni ikibazo Gashabana yashatse kubaza ninde ubivuga, nuko urukiko rwamubajije. Urukiko ruti byandikwe ko icyo kibazo kitemewe. Gashabana nta kurya umunwa ati binandikwe ko uburenganzira bwo kwiregura bwahonyowe. N'imvugo yarakaje bikomeye umucamanza ati ntibyemewe, byandikwe ko Gashabana asuzuguye urukiko, ahita yicara. Uyu Nzabandora yahoze akuriye ishyaka Dalpha Umurinzi mu ntara y'Iburasirazuba ari naho akomoka. Amakuru dukura ku isoko zitandukanye zizewe kandi zuzuzanya atubwira ko nyuma y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana wabanaga na Ingabire Victoire, Nzabandora yagiye kumusimbura kuri serivisi yahagaye Ingabire. Isoko z'Ijwi rya Amerika zikemeza ko Nzabandora yasabwe n'inzego z'umutekano kujya atanga amakuru y'ibera kwa Ingabire, arangije ajya kubibwira nyirabuja, bituma Ingabire agira impungenge amusezerera ariko ntiyamwirukana mu ishyaka. Ababikurikiranira hafi bakemeza ko mu
kujya mu mahugurwa na bagenzi be yarangiza akabafata amajwi batabizi akajya kuyabaregesha kwari ukwihimura kuri Ingabire Victoire kuko hari ibyo yamuvukije atarakibona. Ni urubanza umunyapolitiki Victoire Ingabire akurikirana yicaye hamwe bucece inzego z'umutekano zitamukuraho ijisho. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Ikiganiro